corriger les crimes ou les différends entre les particuliers. Ça veut dire, ce que j'ai pu constater, les cas de nagira rero ndabacire ku mayange ivuka rya rino shure aho rigeze ubu ndetse n'imbona kazoza yaryo. Urwego nshingwantwaro rwa Fondation Bonne Action Umugiraneza sanzwe ndongoye rumaze kubona ko ubumenyi n'indero ari ibigwanisho rutura tuzifashisha kugira ngo dushike kuri yambona kazoza y'igihugu cifashe n'igihugu giteye imbere, ko abana bacu aribwo butumwa tuzorungikira ibihe vya kazoza twebwe abavyeyi babo, nabo abana babo baza bakomokako bakazobishikamo, ndetse twebwe tuzoba tutakiriho ariko abazobakomokako nibo bazotubonerako akarorero. Ko indero runtu duha ibibondo vyacu ari wogo rukingo rukinga amabi n'ihohotera vy'ubwoko bwose. Ko hari imigwi y'abana b'incabwenge ariko babura amahigwe yo kwiga mu mashure y'akanovera kubw'ubukene bw'ayo mashure canke ubukene bwo mu miryango bakomokamwo bivuye ku mvo zitandukanye, imvo z'ubumuga abavyeyi babo bagendana canke indwara bagendana zidakira canke amikoro make yo mu miryango bavamwo, harimwo n'abana b'imfuvyi, abana b'abatwa. Twaciye tuvuga tuti reka rero abo bana bose biyumve Fondation Umugiraneza ifashwe mu mugongo n'abakunzi bayo. Hariho abana twaciye dufata ingingo yo kubarihira amashure gushika baheze iki gisata cy'amashure yisumbuye. Mu bana dutegekanya kwakira ngaha nkuko mwabonye ibirasi n'uburaro n'abana 480. Iri shure mwateye iteka ryo kuza kugurura icese inyubakwa ryazo. Ibirasi ni shure gitiriwe Umushinge w'ubumenyi. Ihangiro dufise muri no shure mu nyubako no mu bikoresho fasha nyigisho twashatse ko atana kimwe cobura kugira ngo abana bazove ngaha batavyumva gusa ariko bavyikorakorerako n'intoke zabo kandi babibonesha n'amaso yabo. Dutegekanya kugira ikibuga c'inkino zitandukanye. Turavye muri kazoza y'ishure tuzoshiraho na piscine abana bazaronka aho bigira byo kwinonora imitsi.